je gukorana nta ndobe yarimo mpemu yera niho yaza hatumwe n'Imana inkomezi zamwemu umubatizo nuyo ubatize wese baraha umubatizo baraha umubatizo barorere yeyo kuko bari biteguye ntacacarimo amituma nonaha inkomezi zamwemu umubatizo nuyo ubatize wese. Amen. Mwese turabamushije mu izina rya Yesu. Yesu nabahezagire. Turanezerewe kuko tugira ubu buntu bwo kuba imbere y'Imana nk'uko. Izi ni imbabazi. Izi ni imbabazi Yesu atugiriye. Narababwiye yuko amazina yanje nitwa Muhizi Jean Marie. Ndi umwe mu bapastori bo muri Kirundo. Ububwiriza nkoreramwo ububwiriza muri komine ya kera yitwa Marangara. Ubu buri mu komine yagutse ya Kiremba igizwe na komine Kiremba nyene, Marangara hamwe na Nyamurenza. Intara ya kera ni Ngozi ariko yubu ni Butanyerera. Dusome jambo ry'Imana dusanga mu gitabo c'Abalewi igice ni 6 turasoma duhereye ku murongo wa 12. Dusome tuvuga umuriro w'Imana. Umutwe w'ubu butumwa ni kuzigama umuriro w'Imana. Tuzigame umuriro w'Imana yemwe. Yesu nashimwe. Tuzigame koko kuko uyu muriro urazimvye cyane. Ni nitegeko kuwuzigama. Abasamaye urabazimana, igihano bahawe cyari igihano cyo gupfa. Ariko uyu munsi ibe nivyo bihano ntibigwiriye. Aho Yesu aziye haje ubuntu bwinshi. N'uwawuzimije uyu munsi arababarirwa. Yesu nashimwe. Nukuri arababarirwa. Dusome mu izina rya Yesu. Abalewi igice ni 6 umurongo ni 12 turageza ku murongo wa 13. Urupapuro ni 120 igitabo ca kabiri Mose yanditse. Haravuga ngo nuko umuriro wo kugicaniro uze wame waka ntuzime, umuherezi aze yame awucana awurunde kwinkwi uko bukeye, aheze azigereke kw'ikimazi co konswa, aconsereze ku binure vy'ibimazi vy'ishimwe. 13 umuriro uze wame waka ku gicaniro udahengeshanya ntugire gute ntuzime. Dusomaho imbere igice c'10 umurongo wa mbere tugeze ku murongo wa 2. Aho imbere gatoyi haravuga ngo Nadabu na Abihu bene Aroni
babira ivyotero vyabo, bashirako umuriro, bashirako imibavu, bayonsereza uhoraho ku muriro urahuwe hehe? Urahuwe ahandi uwo atabageze. Haza umuriro uvuye imbere y'uhoraho, uragira gute? Urabica, bagwa aho imbere yiwe. Yesu nadutabare. Twasenze Imana, turiko turavuga ku vy'umuriro w'Imana. Umuriro uyu ni uw'Imana yari yatanze. Kugira bwa mbere umuriro uboneke byaragoranye, murazi ubuhinga bwagiye buratera imbere, ariko uyu muriro w'ibanze nagerageje kurondera iyo wakomotse. Uyu ni Imana yawitangiye. Yesu nashimwe. Ni Imana yawitanye, kuko ubuhinga murabizi kugira umuriro wa mbere uboneke byaragoranye. Kugira baronke uyu muriro ni Imana yawitangiye mu baherezi. Irabwira Aroni umuherezi w'ico gihe n'abahungu biwe b'ico gihe bahawe ubuherezi, irababwira ati uyu muriro ndabahaye muze mu buzigame. Iyo muje mu ngoro y'Imana hakaza gutanga ibimazi vy'ukonswa, hakaza gutanga ibimazi vy'ivyaha, hakaza gutanga ibimazi bitandukanye, uyu muriro mu buzigame ndabihanije ntuzubazimane. Yesu nashimwe. Vyasaba yuko umuherezi yamara ashiraho inkwi akawusuzuma ntuzime, kuko ryari itegeko ko ni wazima bizoba bigoranye kuronka, bizobavuna. Yesu nadutabare. Kandi murabizi no mu Burundi kugira umuriro uboneke, abakera madusumvye imyaka, harinze haboneka umuriro barawuvumbika, bagashiraho ikivumbiko ntuzime. Kuzimye umukenyezi mu rugo yabagowe kugira cane vyaba ibindi bintu, kuko imihana yari itandukanye. Si ivyahi Bujumbura umubona imihana ifatanganye uyu munsi. Kera suko wasanga umuhana uri ngaha ukazowutora hariya, uwundi ukazotora hariya haruguru kwa Busigo, uyundi ukazowutora nk'iyo ari amashamba. Umuriro uparuvenye kukuzimana kugira ucane cyaba ikibazo. Barawitwararika, inkono ihiye bagashira mwingiga kugira ngo ntuzime, wagumamwo, kuko uzimye ryabirinde mu muryango. Yesu nadutabara. Aya mu Bisirayeli ho ntibanawuzigama kugira ngo nibateke, kugira ngo uwo muriro ugume mu ngoro y'Imana. Cyari ikimenyetso cy'uko Imana iri mu bantu bayo. Yesu nashimwe. Bawuzimije vyasigura ko Imana bayisohoye, bayikuye hatayihari. Umunsi umwe rero birashika, abaherezi barasamara, mwabibonye. Basamaye hagera gutanga ikimazi cyo kwisaha kanaka. Bagende gucana basanga umuriro wagize gute? Warazimye. Nta handi bawukuye ngo bace baja kukura hehe. Ahandi aho uhoraho atagize gute? Atabageze, icaha kibakirinjiye. Yesu atugirire imbabazi cyane. Nasubiye mu Bibiliya y'urundi rurimi nsanga bavuga ngo bacanye umuriro uri profane. Urumva bacanye umuriro humanye, Imana idashaka. Imana kugira ngo ibereke kari Imana, nta kindi gihano yabahaye, baciye bagira gute? Baciye bagwaho nyene. Umva wundi bacanye wavuye hehe? Nundi Imana yatanze uwundi, kuko Imana ni nyembabazi. Mugabo yamaze kwimarisha vuko abantu bamwe bamwe. Yesu adutabare. Uyu muriro tuvuga rero bene data, ni wabandanije wanduruka uboneka ku munsi wa Pentecote. Yesu nashimwe. Ni wo wabandanije, kuko kuva ico gihe nta muriro wigeze ubura ku gicaniro, wamyeho, ni wigeze uzima. Barawukomeje gushika ubuherezi bubisikanye, kuko ubuherezi bwa Aroni bwasubiriwe n'ubuherezi bwa Yesu. Yesu nashimwe. Ubuherezi bwa Yesu ntabwo bwaje bukorera kubiboneka, bwazanye ivy'imhemu. Kera uwo muriro wama ukorwa ko n'abaherezi wama mu rusengero, ariko uyu munsi uwo muriro uri muri twebwe. Aha rero uyu muriro turiko turavuga uyu munsi ni mpwemu yera. Yesu nashimwe. Dusabwa kutazimya mu izina ryande. Benshi mpwemu yera yazimye,
pastori ntabimenya. Benshi iyo mpwemu yarazimye mwarimu ntabimenya. Iyo mpwemu yarazimye kontagita ntabimenya. Iyo mpwemu yarazimye birakugora nyine ni uvyimenyera, ariko Imana yiramenya ko wawuzimije. Yesu nadutabara. Nitwinjira mu kuvuga akamaro k'umuriro. Umuriro ufise akamaro kanininya, namwe murabizi. Naha kugira tuvuge hari undi muri ubundi bwoko turiko turakoresha. Kugira ijwi rishikire hariya hariho uyundi muriro uriko urakora. Kugira umuntu afungure abanza gukoresha umuriro. Umuriro ni kirumara. Yesu nashiwe. Rero turakeneye twebwe uyu munsi ishengero tuve mu uyu muriro wo mu mubiri twinjire mu vy'impwemu. Yesu nashimwe. Usomye hariya mu gitabo cy'ivyakozwe n'intumwa igice ni 2, muraza kubona ukuntu ngo hababonekeye ibirimi nk'ivy'umuriro. Ivyakozwe no mu gice 2 tuhasome ko niturambirwa gusoma ijambo ry'Imana, niryo twahawe lituzigama kugira tuzitanzwe ko dushike mu ijuru. Hano ku gice 2 umurongo wa 3 tuvuga ngo hababonekera ibirimi vyigabanije nk'ivyiki nk'ivy'umuriro bija kumwumwe, bose buzuzwa mpwemu yera batangura kuvuga izindi ndimi uko mpwema bahaye kugira gute kuzivuga. Uyu muriro n'uyu nyene wabwiwe bene Aroni kuzigama. Uyu munsi ukorera muri twebwe. Mpwemu yaraje yaratanzwe. Usomye hariya mu vyakozwe n'intumwa igice 19 aho Paulo yababajije abantu ngo mbega mwarawe mpwemu igihe mwizera. Bari abantu bishuye bati ngo nitwari bwana vyumve ko mpwemu yagize ati ngo nitwari bwana vyumve. Uyundi nasomye mu Burundi rurimi hansanga havuga ngo nituzi ko mpwema abaho. Mpwema arahari. Yesu nashimwe. Mpwemu yaratanzwe kandi twaramwakiriye mu izina ryanje. Amen. Bibiliya ivuga ngo abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Cana uwo muriro mu izina ryanje. Cana. Shiramo ikigiga mu izina rya Yesu. Vumbika. Suzuma ko kiri mu muriro kugira ngo mpwemu yera gukoreshe ntumukoreshe. Ntumushingira karimbi mu izina ryanje. Mureke agukoreshe, akuririmbishe, akurongore ntumurongore. Umuntu asenga neza iyo agomba gukora ibintu abisengera Imana. Akabaza Imana ati Mana ngomba gukora ibi bintu. Mbega urimwo? Mbega uzobana nanje? Mbega uzonshoboza? Ko ngomba ntangura iyi projet Mana uzobana nanje? Urayemera? Akaje imbere y'Imana asenze uyu munsi ntiyishurwe akazosubira nejo na hirya yejo agatanga n'umutwara akisonzesha. Yesu nashimwe. Ariko arasengera ibintu yatinye abona ko ejo niyabikora tasenze ingaruka zomubana nyinshi. Reka nsenge iki? Kansenga Imana. Yesu nashimwe. Uko uyihamagara mu mwanya irakuzanira inyishu. Imana iravuga. Be muremera ko Imana ivuga? Amen. Imana iravuga. Mugabo probleme benshi ntibagomba gusenga. Bamwe tujana imitwaro imbere y'Imana twadetermine ingene tuzobigenza. Tugaheza tugaja kwinforma Imana ati Mana yo mwijuru iyi projet nayihejeje nayujuje ibisigaye uzobane nanje. Amen. Aho nani we informa Imana burya wasenze koko? Yesu nahabwiye. Aho Imana urayinformye. Umwigeme yacaguwe n'umusore kanaka. Umusore ati je ngomba gucagura uriya. Uwo musore abwira Imana ati Mana yo mwijuru uriya mukobwa namushimye uriya. Kubw'ivyo rero uzoduhezagire Mana. Uzotugirire neza. Amen. Shajya gucagura ngira je nagucagura kandi naragusengeye. Eske yarasenze? Yeforomye Imana. Imana uyeforomye nawe ikubwira ngo pfa kugira gute? Pfa kugenda. Mwemu rero bene data turiko turumva iyi mpwemu yera twaramuhawe, ariko niwe akwiye kudukoresha. Ntidukwiye kumushingira karimbi. Nakari jambo ry'Imana rivuga ngo abarongorwa na mpwemu nibo bana biki? Nibo bana b'Imana. Abarongorwa na mpwemu yera
abana b'Imana nitwirongore, reka turongore mu izina ryanyu. Nagomba tuje kumukurangiza, ariko ingorane iyo mpema azimye benshi ntibabimenya. Mpema arazima ntibabimenya. Dusomye ijambo ry'Imana mu Migani igice 26 kuri 20, n'umurongo umwe agahimba a kerekana yuko hari bituma umuriro uzima. Haravuga ngo iyi inkwi zibuze umuriro uragira gute? Iyi inkwi zibuze umuriro urazima. Yesu nadutabara. Iyi inkwi zibuze umuriro urazima. Izi nkwi tuvuga ni kuba maso. Izi nkwi tuvuga ni ugusenga. Izi nkwi tuvuga si bya bigiga bya hariya, oya, ni kwiha Imana. N'umwanya umarana n'Imana, n'umwanya Mpwemu Yera undakuzi gute, n'umwanya uja mu cyumba ukihererana n'Imana yawe, n'umwanya wibaza uti mbega Mana kuki igiye wizi ngeso zanse guhera kandi abandi barazihebye. Ni 26 kuri 20, Imigani 26 kuri 20, ngo iyi inkwi zibuze umuriro uragira gute? Urazima. Niyo mpamvu bidusaba gucenguza uyu munsi umuriro uri kurakoresha abantu b'Imana n'uyuhe. Yesu adutabara. Twe dukeneye wa wundi wo kuri Pentecote. Yesu nashimwe. Namye numva batera chorus ngo kuva ku munsi wa Pentecote ukageza n'ubu ngumure wa Mpwemu Yera ngo uracageze gute? Uracyariho. Haleluya. Mbega umva ukiri muri wo muri wa Pentecote. Uniwo ujya niwo original, kandi ujya muri ugenewe bose. Yarabivuze Petero igihe yari maze kuzuza Mpwemu nawe asohotse hanze gushinga intahe, yavuze ngo ibi ni isezerano rishitse. Umukozi w'Imana Yoweri ararishikije, yabivugishijwe birabishikijwe. Yavuze ngo hanyuma y'ivyo ngo nzosuka Mpwemu wanje kuri bangahe? Ku bantu bari n'umubiri bangahe? Bose atanumwe avuyemwo. Nukuvuga umuntu wese ari ngaha mwisi, hano mu rusengero n'ahandi hose tutabona, uwo remere kwakira Mpwemu Yera. Bisabwa rero kuraba yuko uwo muriro ukiwufise mu izina ryanje. Amen. Uracyawufise mbega uwo muriro? Tugira dusenga Imana. Nimba ukiwufise shima Imana. Utakiwufise naho inkwi zarabuze warazimye. Yesu adutabara. Inkwi zarabuze, gusenga kwabaye guke muri wewe, kuba maso byabaye bike, wishinze ibikwega kwega by'isi. Nkuko Abihu na Nadabu basamaye umuriro urazima, nawe warasamaye. Warasamaye. Uko wahora usenga si kugisenga uyu munsi. Yesu nadutabara. Ukwirinda watanguranye cyagihe. Namye ndabivuga ko kera hacu twari dufise umwanya wo gusenga. Twarafata akanya tukiherera, tukarondera Imana tukiri bato cyane. Vyasaba ko n'ubu tubibandanya mu izina ryande, kuko uwo Mpwemu ntasaza, ni wa wundi agomba ko twama dutera tuja imbere. Kandi na Bibiliya bivuga ngo bagenda biyubura mu nkomezi zishasha. Naho wowe umutama mu gusenga usenga nk'umusore mu izina ryande, kuko Mpwemu Yera ntasaza. Mpwemu arasaza mbega? Mpwemu ntasaza. Naho bushaje burya Mpwemu ufise n'umujene. Yesu nahabwiye. Naho bushaje Mpwemu ufise ntasaza. Akukoresha bya bintu gusa ku mubiri ntukiruka nka kera, ariko yamabanga n'ubu uracayaronka. Kwa gusenga n'ubu uracakuronka. Niyo uri kurasenga urumva kamajambaza rapidement, kubera Mpwemu aracarimwo. Yesu nashimwe. Tugarde wa muriro originale, wa wundi watangwa ku munsi wa Pentecote. Niho twari twemere kugendana mu mitima yacu, ku kazi nkawugendana mu izina ryanje. Yego ndi muhira nkagira gute? Nkawugendana mu izina rya Yesu. Ndiko ndaganira n'inshuti zanye nkawugira mu izina rya Yesu. Ndiko ndategura dossier ya kanaka nkawugira mu izina ryanje. Rota aho ndi hose uwo muriro nkagira gute? Ntawugumana. Uwo muriro turawukeneye. Suwa mu rusengero. Yesu nashimwe. Oya turawugenda no tugiye hose. Amen. Tugira uwo muriro bene data.
murondere. Iwacu sino, iwacu ni hehe? Paulo niko yabwiye abigishwa, yari karandikira abahariya mu Bafilipi, arababwira ati bene t'Abafilipi, iwacu si hehe? Sino, iwacu ni mwijuru. Yesu nabahezagire. Yesu yavuze ati sinzobasiga nk'iki. Amen. Nzoza kuri mwebwe. Ngo hasigaye igihe gito abisi ntibagire gute? Niba bacimbana mbwa mwe muzombona. Bisigura iki? Ujya muriro abisi batabona, twe turawufise mu mitima. Vyiza rero, ongera urondera inkwi, umuriro usubize ku rutonde, uwucane kugira ngo nawe uje mu bandi. Ejo inzambani yavuga muze mujane na Yesu mwijuru. Naye amajambo y'Imana simwumvise Imana nibahezagire. Tunamika amaso dusenga Imana. Amen. Twagomba dusenga Imana muri kano kanya. Ariko mbo tutarasenga, turahakaza umuntu yipfuza jewe nanje ndazi ko abazoja mwijuru nabuzuye mpwemu yera, nkabura mpwemu je nzoba ngowe. Urire ti Mana nsubiza mpwemu yanje, ingabire yanje yarazimye, vyaranse Mana nsubiriza hahandi. Uyiririre ubwira Imana uti none ni kubera iki mwiyi minsi ngifise ibintu byo gutinya, ngiye gusenga ncansinzirira aho njyamye, singisoma Bibiliya, sinkiririmba nk'abandi. Ubwira Imana uti Mana mbabarira, Yesu ngirira ikigongo, urire endarira Imana, kuko biragoye birabishe aho uzosanga ari usigaye wenyene mwisi. Bodi bajya mukorana mu kazi benshi bariko baririra bisabira mpwemu yera, binginga Imana, ijoro ryabo ntaryuzi, burya intege nke n'iz'umuntu usize abantu. Ingene baririra Imana navyo wohamvye, bariko bararirira Imana ugiti Mana mbabarira, Mana ntabara, Mana ngire gute, bariko bararirira Imana abantu. Haleluya. Ko baringinga Imana, ko baringinga Imana. Ariko bamwe bari mu gusamara, bamwe ni ba Abihu, ni ba Nadabu, umuriro warazimye ntavyo bazi. Nasomye ijambo ry'Imana rivuga ngo Efurayimu ngabanyamahanga bamumaze inkomezi, nawe ntavyazi. Nico gituma nawe intege zaramuheranye, yibereye ngaho. Kubera iki? Nivyo yatahuye. Ariko tahura neza ko izi ngabire, iyi mpwemu yatanzwe, tumukeneye mpwemu yera kugira ngo dushobore kugenda tugendana nawe, vyo tubera vyiza cyane. Rero twagomba tuhasengera Imana. Yesu nabahezagire. Umwese avuga ati jewe nukuri Imana imbabarire, ingendere, inkure mu kagayo, inkure mu gusamara. Hajya muri ruzimya no gusamara bene data, gusamara na Abihu na Nadabu barasamaye muri ruzimuko nyene, kandi barabaye puni, kandi ubanza bahawe, urumva nuko gupfa bo ni penal, urumva barapfuye. Ariko tweho bene data tuzokwiza dute nitwanjanjwe tugumana uyu muriro w'Imana. Twagomba tubasengere. Yesu nabahezagire cyane. Ariko tugire ko hariho uvuga ati jewe nukuri ndumva n'intege nke zintera zambujije gusenga, ndafise umutwaro. Amen. Ntacamfise ariko nzovugishwa ryari. Amen. Jeho nzumva mpwemu yera mvugishije ryari. Mbega jeho n'umutwaro imbere y'Imana, no kuvuga abagomba ububasha. Muhaguruke namwe dusengere hamwe n'abandi. Mubwire Imana uti Imana nukuri umugabo ububasha ndawugarde, umuriro w'abandi ndawugumane. Umuriro w'abandi ega si uwawe n'uw'abandi n'uwamwemu yera. Umuriro w'abandi uzigame mwene data, uzigame. Si umuriro gusa, hariho n'abagwaye muri twebwe bafise ibibazo vy'ingwara. Ivyo byose tubibwire Yesu. Nama ndirimba ivuga ngo bibwire Yesu. Ugwaye bwira Yesu uti ndagwaye Yesu, ariko umuriro ndawufise sha, naho ngwaye ndafise umuriro. Bwira Yesu uti ndagwaye ariko umuriro ndawufise, gusa ubushobozi ndawugumye, ntunzimane. Amen. Abagwaye utariko amaboko imbere y'Imana ati Imana ndagwaye, mvura Yesu, mvura. Nta muganga ntarivuza ko, ariko nkeneye kunyivurira wenyene. Yesu araharara kuvura, Yesu araharara kugirira neza. Nagomba dusenga Imana, tubasengere. Ninaheza gusenga nagomba nje nsaba umukozi w'Imana, pastor nyene ashikino kugira ngo ace asengera mwebwe mwese mugwaye. Imana ibagirire neza,
hambavu yo kugwara turasaba n'uyundi ace asengera abagomba ubushobozi nawe nyene, hanyuma vyose twizera ko Yesu aca bidukorera kuko Yesu arashobora vyose, nta kimunanira. Yesu nabahezagire. Mana turagushimiye mu izina rya Yesu, dusengeye abantu bose batsinzwe n'iri jambo, bariko baravuga ngo mbega mwemu w'abandi, umuriro w'abandi ko wanzimanye ndabigenza gute? Oh Mesiya, turasengeye aba bantu. Uyu muriro urazimvye, uyu muriro nuw'igiciro, uyu muriro nusanzwe, turawusengeye. Amen. Turawusengeye. Suka uyu muriro, suka uyu muriro, aba wazimanye ubacanire. Wazimye kubera gusamara, wazimye kubera kwitwara nabi, wazimye kubera bagiye mu bitagira ikimazi. Uyu muriro nugaruke, niwake, niwake. Abantu nibaba barigwe, basubire ku rutonde, bawugendane, kuko bawugendanye niho bizoba bigenze neza. Mana bababarire, ugusamara kwacu umuriro uzima ntibize bisubire. Oya, batabare, babigire beremwo maso, bamenye ko umuriro uzimvye. Uyu muriro watumye Yesu apfa agasogotwa icumu. Ibi ntibisanzwe, nico gituma kuwuzigama ni ikintu gihambaye. Ubagirire neza rero, basubize mu rutonde, basubize mu mwanya wabo, ni wabikorora bugize neza. Nuko tubisenze mu izina rya Yesu umumukiza wacu. Amen. Kandi mwami wacu Yesu Kristo, turasengeye abantu bafise imisozi, imitwaro, kugira ngo bagirire neza, kugira ngo ikiganza ciza c'Imana kibakoreko. Hari abantu bamaranye iminsi imisozi imbere yabo, ariko hari amasezerano yuko uzogenda usenyagura ibisozi byose biri imbere y'abasavyi bawe, nk'uko wabigize kuri Zorobabeli. N'ubu biracashoboka, biracashoboka gusenyagura imisozi. None rero turasenyaguje imisozi. Mana, umuriro w'Imana uturire ibitari ibyawe byose, harimo na bwa bumuga, harimo na ya misozi, harimo na bya byiyumviro bibi byose. Mana, utabare ubumuga bwose, ingwara zose tuzizana iwawe. Mana, utabare. Urazi ibibazo byacu, urazi amageragezwa umwe wese arimwo, urazi ingorane umuntu wese arimwo, urazi babandi baremerewe n'amadeni, urazi babandi baremerewe n'ingwara, urazi babandi baremerewe no kubura akazi, urazi babandi baremerewe mwami. Nubarabe kugira ngo batabare Mana. Ikindi gihe bazoze bashima Imana ko Imana yabakoreye ibitangaza, kuko uracakora ibitangaza. Uwo muriro w'Imana uracariho, kandi uwo muriro w'Imana uracaka mu ishengero, kandi uracakora ibitangaza. Abagwaye bagakira, abandi mwemu mbi zigasohoka mu izina rya Yesu. Amen. Biracashoboka. None rero Mana, tabara abantu, ibuka imfuvyi, ibuka abapfakazi, ibuka abarushe, ubaruhure. Abaje uyu munsi bababaye batahe banezerewe, abaje baremerewe batahane umunezero. Mwami, nubatabare, kuko uri Imana itabara. Nuko urakoze Yesu, ubagirire neza. Umwe wese mu bibazo vyiwe arabikweretse Mana, wowe ushobora byose, uzi byose. Imitwaro y'abagabo, imitwaro y'abadamu, imitwaro y'abubatse, imitwaro y'abakiri bato, imitwaro y'abasore, imitwaro y'abigeme, imitwaro y'abana, imitwaro y'abatamakazi, imitwaro y'abatama, imitwaro y'ishengero, imitwaro y'abakozi b'Imana, imitwaro y'iri shengero, imitwaro y'andi mashengero, mu izina rya Yesu. Amen. Nuko urakoze rero, byose turizigiye ko bidukoreye. Mbere ukora ibirengeye ibyo dusabye, kuko dusaba nk'abantu ariko ukaduha nk'Imana. Tubisabye mu izina rya Kristo Yesu, umwana w'Imana. Amen.